Sure. Two. isi muri uyu mugezi wacu, inshuti, umubanyi y'amahanga yose ku myaka 50 muhaye ubasha nabone Eklezia ndamuhezagiye abandanye aje imbere kandi Imana kugira byose bandanye imuheza n'urugo biwe, akunda biwe, akunde n'abandi, akunde n'Uburundi, izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima. Inama oye! Inama oye! Nangwa oye! Ugire Kristu! Salamu alaikum! Kati! Itekane! Ishimira Imana mukora byose yabishanye kuno munsi ikatuzanira umuvukanyi wacu ijumu ibiryo ibuganizo yashingiye gutangura imyaka yiwe 50 turi kumwe twese ngaha mu kinama ahavuka. Abakunda Imana mwese ibiganza hejuru. Murakoze. Utanguye uno munsi ku mugoroba. Ugire Kristu hari inyuma. Utanguye uno munsi umugoroba mwiza turi kumwe na bene wacu bakorera imirimo hirya no hino, abarongowe na Kidumu umwanditsi wacu dukunda kandi twemera no mu mahanga baramwemera, sibyo none? Umunsi agomba twereke bishasha hali nzuri
umutekano twarose. Kera murabizi mu myaka yahera ahanya nta bantu baza kubateranira izi saha, sibyo bombi? Uno munsi turanezerewe ko dusaba umutekano tubyaze umunezero. Tubyaze umunezero, twese tube hamwe turyoherwe, kuko uno munsi imbere ni heza, aha ni heza, imbere ni heza. Tubandanye rero bagarama umutekano, iyo abuze byose bitekuyirukana kurera. Uno munsi rero ni ukeza kw'inyumbuzi, uwo mugenzi wacu, umuvukanyi wacu w'imyaka 50 amaze, kandi akavuga ati ibi bikirori nyamukuru bibera mu Kinama. Aho navukiye ari bene wacu, ari bashikanje, ari babyaranje. Uno munsi rero niteka nange n'abandi bose bamagaye ko baguma baza nk'uko nyene idumu yarikoze. Ababera akarorero. Kibino oye! Kinama oye! Asante sana. Ego, mukobera amashi, reka twumvirize adeje wa BCB nawe avuga akajambo, kuko gato ya anniversaire ikiraza iri mu nzira. Reka tubwire akajambo wongera guhumuriza. Inama oye! Inama oye! BCB oye! BCB oye! Kidumu oye! Nashukuru sana. Umunsi mwiza aho ubuntu bw'Imana kwakira umuvuka gihugu, umuvuka komine, umuvuka zone Kinama yahisemo kuri munsi w'isabukuru y'imyaka 50 yohimbaza ngaho Kinama. Kinama oye! Amahoro ni meza, amahoro twarayakoreye, amahoro twarayaronse kuri uyu munsi tuyigire, kuko mubibona abasize bamutanukuri ngaha, abagiye kugira umutekano ngaha. Muze rero umunsi tuwuhimbaze, dukeze umuvukanyi wacu kiduye bikora natwe, cyo gutuma BCB bagerageje gukora ibyo bikoreye rwose kugira ngo ashike ngaha abanyakinama utabara muri akari no kumuronka yaje bigiteramo ahandi hantu VIP. Uruhu VIP ringa bikomera mu kitaro VIP Imana irahizagiye.
Sasa leo ni sikukuu, kila mtu achukue kijiko akule kidogo, sawa? Mimi naanza. Viva, 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 viva. Yes. Mheshimiwa DG, tafadhali ukiweza unaweza kuja kusaidia hapo kidogo uweze kula mkate. Asante. Anakuja, makofi kwake jamani, makofi kwake. Sijui kama waziri yuko bado around. Yes. Kama waziri yuko inaweza kuwa bora kabisa. Mstandeni wa kabila na tafadhali kuja ukule keki. Mbenda Christophe tafadhali pia kuja kama unaweza. Kama uko bado hapa. Na Jimmy Pascal tafadhali wewe kuja. Kule keki. Kama bado yuko hapa. Naona kasisi anakuja. Naona waziri anakuja. Wananchi Mheshimiwa Kidole, nasikia yako kuzaliwa leo. Leo ni mtoto, tunabidi tukuimbie kwa sababu leo umezaliwa. Haijalishi umezaliwa na ndevu kiasi gani, lakini leo wewe bado ni mtoto bebe. Waheshimiwa wako hapa, inabidi tumuimbie. Twese tulirimbire hamwe kidogo siko. Are you ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kidomo. Happy birthday to you. Isarukuru ziza. Isarukuru ziza. Isarukuru ziza. Kidumu kibido. Isarukuru ziza. Kinamaineza. 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 Superstar, yeah. Kinamaineza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
Umukomera amashyi mama wanje kubera ate. Respect na wali. Respect. Oh. Mshakuwa kama. Akajao. Anzanie cadeau. Mwabonye? Uno Mungu wanje. Makofi kwake. Kijana yangu. Ahawe cadeau bibilia. Amani nguvu zimana. Raba sakara baba sakara. Bibilia inatugia ikupo. Kuzoni para na kutuka kastari. Lava sakara.
Imana rero ndabona kogana bacumugani mu kirundi ngo umwana w'imfura amana n'ababyeyi. None murabona ngira n'imigisha ya kwiga 50 aracyari kiyama sibyo? Aho rero ni gukengurukira uhoraho. Nagera ku bw'iwanjye ndashimye ndanezerewe. Iyaba ndi kumwe na se byaba ibirenze ibi, kuko n'umwana barose turyohewe n'umuryango na se n'umwana wanjye. None rero ibyo byose nicyo gituma naguhaye bibiliya. Arose umwanya atarakompoza indirimbo aza yikora bikamusome izomuha byinshi. Iyo wegamiye Imana ntacyo ubura. Yesu Kristo Murakoze cyane, murakoze, ndashimye n'ukuri. Sifise byinshi byo novuga. Amuhaye ikintu nari niteze, sinari niteze ko mu Bibiliya, ariko kubera yuko ayimpaye kinumva nuzuye umwuka, kinumva yuko mwese mubaha amafaranga. Haleluya. Jaba sabareba Dewe kadonoguha sindi. Nasabye abajejwe BCB ijya kile gisata cyane muri Muramvya bugurure konte mama wiwanje agire konte ibisigaye biri mu ibanga. Murakoze cyane. Sawa. Murakoze cyane. Murakoze. Reka mbandanya akazi. Haleluya. Rudovigwe hejuru. Nimeshatembea, nimeshazunguka kila pahali, kifika kila kona. Nimejaribu kutafuta kila chomeza, nisipatiwa hapo. Nikatafuta wastahili, nakusini nikatafuta.
kufanikiwa. Ukitenganisha mkono juu sana.